baravuga ngo ikintu ucinjize injize vyurya gusa ibinza kuvuga ko ari bibi kandi bisa hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese urubaza ucuruza nkweze gucuruza niho nzobirekura bisohoke BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire obera akabona ati none ko nakawe twari twamure erega ivyo abo muri obera nabo bacabimbwira ko nakayinjije ibinyene mbene karite uwamwankiye kubera kukunguruza abantu bamwe bita abamotari baridoga cyane bavuga yuko bafise ikibazo ku mamoto bagurira kwa radake ngo kandi ico kibazo kimaze iminsi myinshi ngo ico kibazo n'aba bo kwa radake ngo barakizi ariko ngo baranse kugitorera inyishu bidoga bavuga yuko hari ibikoresho bisanzwe bikora ku moto aha turavuga nk'amabuji buji murazi yuko ari utuntu dutuma umucanwa winjira mu moto canke mu modokari muca mubibona nitwo dutuma haba ico bita combustion mu moteri aba bamotari rero bavuga bati imoto bagurira kwa radake naho ibimaze iminsi mikeya ukigura aka kantu bita buji gaca gahera aho ako kantu kanse ku moto ngo zica zibagora gose imoto nisubira kunyaruka imoto icinywa igitoro cinshi igahinda nabi ugasanga mbere irashobora guteza n'ayandi masanganya aha rero ngo nko mu kwezi usanga baguze amabuji arenga nka 10 bati uravye ayo mabuji adutwara ukaraba nayo dusanzwe dukorera usanga turiko turakorera mu ruhombo mwiyumvire kuba uriko wiyumvira ukuntu uza kuronka amafaranga yo gukoresha mu muryango ukata moto ikanka cyangwa utwaye umukiriya ikiyankira ukayidemara ikiyankira murumva yuko bibabaje biteye isoni umukiriya nawe rumva ntabakiguhaye amahera canke yaza yaguhaye ucumuha yandi agategera yindi cyangwa ukayamusubiza ku basanzwe batazi akamaro k'aka kantu bita buji n'akantu iyo kabaye nabi imoto ntishobora umucanwa ntushobora kwinjira mu moteri naho mubona ko ari akantu gatoya kangana n'urutoke aka n'akantu gakomeye cyane aka kagwaye imodokari ntihaguruka canke naho igendera ko minduru mwiyumvire namwe umumotari aragucomokanya ahantu imoto itanguye kugendera avuze urwamo nk'uko ukumva yagiserera mugabo ukabona ntiva hiri utangura kugira uti reka ndacakeneye kubaho mutama subiza amahera yanje nicomokere voilà ibi nivyo bibazo rero abamotari barimwo kino gihe umubose yababaza ati zana amahera ya verisema kumbure hari n'abantu usanga nk'izi ngorane z'akazi kumbure badashobora kuzimenya ahubwo bagira bati amahera ya verisema gusa nta kindi itanguye kuvuga nkuko itanguye kutwira nkuko kabisa none nabwiye ntemugabo nkurako kabisa nkurako voilà ibi rero sindiko ndabivuga kugira ngo ndabatwenze
izi ni ingorane ziri mu gihugu. Ibintu nk'ibi mu gihugu kirimo amategeko ntibishobora kubaho. Hariho ikigo bita BBN. Ico ni ikigo gitegerezwa kuraba yuko ibidandazwa mu gihugu bidafise ubunenge, vyaba ibinyobwa, vyaba les pièces de rechange, eka baraba vyinshi. Ariko mu bihugu vyuzuyemwo ibiturire nk'ibi vy'iwacu, ni ukuvuga yuko abo bantu bava kwironkera igiturire bashagira ati okay niwinjize. Ibi ndiko ndavuga sukubesha. Umukuru w'igihugu murazi yuko aheruka kuvuga abwira umuntu atwara BBN amubwira ati murazi amajambo yamuvuzeko ati turazi neza yuko muri BBN hariho amanyanga akoregwayo. Ivyo murabizi neza, umukuru w'igihugu yarabivuze. Le président accuse le BBN de faire preuve de favoritisme dans certaines de leurs décisions. BBN irashaka kuvuga ngo ikintu ucinjize vy'urya gusa binza kuvuga ko ari bibi kandi bisa. Hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese urubaza ucuruze nkweze gucuruza niho nzobirekura bisohoke. BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire. Obera akabona ati none ko nakawe twari twamure. Erega ivyo abo muri Obera nabo bacabimbwira ko nakayinjije ibinyene mbene karite uwamwankiye kubera iki. Aha murumva yuko adomye urutoki ku manyanga akoregwa muri BBN. Reka mwumvirize uyu wa BBN nawe ingene yisigura avuga. Uko bavuga ubu ngo turagenda ku mipaka tukagira nkunzi tugahagarika ibidandazwa ngo abandi bisa bikagenda bikaja ku isoko. Ivyo gayemwe tubikora gute kandi ari byo tujejwe kugwanya. Rero hajya natwe twarahacafuriye, ariko wanse kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Yuri kurakora ikintu ubona yuko kizovamwe neza, abantu bareke bavuge nta na kimwe, ukagira ngo baba bagutwaye ubuntu canke iki. Ni bisanzwe. Ndabibutse ko ivy'amasima usanga birimwo amanyanga, birimwo ubunenge, ugasanga ibinyobwa birimwo ubunenge, urumva mugasanga ibintu nka vyose kubera ca giturire ugasanga birimwo ubunenge bwageseye. Abategetsi batabirimwo kubera ko abo bantu baguma bakora amakosa hanyuma ntibabakure no kubakura ngo bashireho abo bitunganya neza. Murumva yuko umukuru w'igihugu yabimutayeko nawe agaca avuga ati sabategetsi babitubwira. Rega ukuvugwa nibisanzwe akazi karabandanya kanatsinda. Nta kuntu ibintu nk'ibi byo guma bishika abategetsi batabifise mu ruhara, kuko umuntu nk'uyu abari mutoya. Reka tugaruke rero kuri ya nkuru yacu y'amamoto. Murahejeje kumviriza ko mu kigo BBN bategerezwa gukontorora ibintu ko atabunenge bifise. Murahejeje kumviriza yuko ico kigo kigwaye, cyo nyene kigwaye ibiturire. Izi ngorane rero abamotare bafise kino gihe ntizategerezwa kubashikira mu gihe ico kigo kiriko kirakora neza. Boca bagenda kwa radake bati mwebwe amabuji mufise ubwo arakora neza, ni kubera iki muriko mudandaza imoto zifise ivyuma bidapanze neza. Voilà, bagaca babahagarika bakazana iyindi societe ishobora kuzana ivyuma bitagira ubunenge. Murumva yuko iki kibazo bacerekanye kuva kera, ubu baguma bakora izi moto zibatwara amafaranga menshi. Ico kibazo carabuze umuti. Mumbwire mwebwe atabiturire vyatanzwe ni gute societe yoguma ikora iriko iratanga ibintu biriko birahomvya abantu kandi baguma basemerera, ariko iyo societe ikaguma ikora icese bivugira ngo ibintu vy'ubuziranenge gusa. Voilà, aha hantu hariribwa ibiturire vyinshi cane. Murumva rero ko ibi bigaruka kugwa ku munyagihugu mutoya. Bashobora kwinjiza n'ibintu vyataye garanti nk'ibinyobwa, imiti n'ibindi, ugasanga kubera bo bironkeye igiturire ugasanga barabiretse birinjiye bigaca bitangura kugandagura abanyagihugu. Igiturire gifise ingaruka mbi nyinshi cane kandi inyinshi zigwa
ku munyagihugu mutoya. Wewe mbwira nawe nk'umumotari agutwaye ukumva imoto itanguye kugira ibintu nk'ibi woyigumako ugira uti burankurako sha nkurako nico mokere sigaho fuma ndahagenda n'amaguru. Turasabye rero abategetsi ko iki kintu bogikosora, ko iki kintu bogitorera umuti. Nimba kwa radake badashobora kugitorera umuti, baza n'iyindi sosiyete itanga amamoto canke itanga les pièces de rechange mugabo zibe ari dori canke pièces de rechange zimeze neza. Voilà, twizere ko aka kamo bakumvise. Abo kwa radake nabo nimba bumva ikirundi ibi bintu babikosore hakiri kare, kuko ntibazokwama bashigikiwe mu makosa bariko barakora. Hashobora kuza abandi bashobora kuvuga bati mwebwe nimugende haze abashoboye gutanga ivyuma bimeze neza. Tubasabe rero yuko iki kintu ingorane boyitorera umuti hakiri kare. Ndabibutse ko radaki ahanini ari we afise isoko ryo kudandaza amamoto. Rero nukuri tugabanye ibintu vy'amanyanga kuko bifise ingaruka mbi nyinshi. Imana yo mwijuru nibahezagire, reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.